Ndabaramukije mwese ndi Nathalie Nyamoya twaraganira nk'abandi kumwe na Olivier Hakizimana kandi nongeye gushimira abantu bose bamaze imisi batwandikira kandi badushingira intahe cyane banatubwira ko banadusenga Imana ibahezagire gose. Twashaka kwibutsa umuntu wese yuko ubu twatanguye na chaîne YouTube aho dushira koza enseignement buhoro kugira abantu bashobore gufashwa muri rusange ko hari abantu benshi bamaze imisi batwandikira badusaba ngo tubarungikire ugasanga bisa nk'ibitugora gusura ku ma video mu audio ya kera cyane ariko ubu twabonye yuko tuyashize mu ma platform kuri internet YouTube, abakoresha Spotify, abakoresha Apple Post, abakoresha Google Post n'izindi barashobora kuzironka bakazumviriza hama ukeneye rero arashobora kutubwira hari abo twazirungika imbere. Rero Imana ibahezagire kubwo mudutera intege muturemesha munadusengera. Rero n'umusuraza kubandanya kuri kiganiro twako turakora na Olivier kuvyerekeye umusanga n'imigenderanire afise n'Imana. Ubwa mbere twe twatanguye abakore umukorehike ingene afise imigenderanire hamwe n'Imana yiwe intambara canke impano Imana yamuhaye Imana ishobora kumukoreshamwo. Ubu rero twasubiriye kumusanga turavuga ivyo Imana yabitse muri we kandi n'ingene nawe afise imigenderanire nawe mu gusenga ingene asenga kuko ari umusanga. N'umunsi nafise ikibazo mbaza Olivier, mbega ko tuzi ko hariho amafaiblesse menshi usi kumusanga ubwoba bwiwe bunini bwa mbere n'ubuhe cyane par rapport à Dieu. Imana ishimwe nanje mbanje kubaramutsa kandi nongera ndabashimira. Imana ibandanye ibahezagira kandi Imana ibandanye ibagira neza. Kuri ico kibazo Nathalie yarambajije ubwoba en général abasange bagira aregard y'abandi bantu nibwo usanga baprojeta no kumana. Ubwoba bwo kumva yuko batahimbaye Imana, ubwoba bwo kumva yuko bohava bayihemukira canke boba muri position yaho batayisatisfeza. Umusange rero na cyane iyo utarabafonde mu ijambo ry'Imana kenshi usanga hari igihe wagwije ibikorwa gende bibuka yuko nari bwagwe mu nzira nama niruka hirya no hino ofundo umuntu agomba guhimbara iyo Mana. Nivyo nari nk'ejo mvuye mu buzima bugoye gose donc ku buryo numva yuko niyeguriye Imana ndayihaye gose ariko ofon hariyo kuganya faveur yayo. Skife yuko iyo abo bantu babasange bafise iyo nyota yo kugomba guhimbara Imana et surtout la peur yukumva yuko batoyisatisfeza uca usanga baguye mu mutego w'abantu ba manipulateur. Igihe uhuye n'abakozi b'Imana cyangwa bitoye yuko bariko barakuyobora mu buryo bw'imuhemo ugasanga abantu ba manipulateur barashobora kugukuramwe amahera yose, barashobora kukuraza amajoro, barashobora kugutandukanya n'uwo mwubakanye, barashobora kugusaba ibintu bya bindi bitagira uko bingana kandi bituriko turavuga sugushikuza vyama vyabaye hirya no hino. Rero ubwo bwoba bwo kumva yuko ntashobora kumuhimbara nico gituma nagomba gatoyi Nathalie dusomere mu Baheburayo ikigabane ca 11 ku murongo wa 6 tumva ijambo ry'Imana uko ritubwiye. Hébreux 11:6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Kuko atakwizera ntibishoboka yuko umuntu ayihimbara. Bene data igituma tumuhimbara umva suko twayitwengeye suko twagiye muri korale twaririmbye indirimbo nyinshi. Iki kintu ndagomba yuko kiba base abantu hamwe bagitahura bacentegre muri bo bashobore kucumva. Umve uhimbara Imana kubera kwizera ico Kristo yakoze. Imana ishimwe cyane. Hariyo n'ijambo nkunda mu igitabo ca 2 cy'Abikorino ikigabane ca 5 umurongo wa 21 Bibiliya ivuga ngo umwe atigeze kumenya icaha Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugoroka kw'Imana. Beneda igituma duhinduka ukugoroka kw'Imana igituma twemegwa n'Imana nukubera umuntu yitwa Yesu Kristo. Sivyo nico gituma Bibiliya itwereka yuko twakijije ngo bidaciye mu bikorwa byacu ngo kugira hoye kugira ubirarira cyangwa ubirata ubugira ico yirata. Rero Imana iragomba kumusange kumukura ko ikintu cyose objet novuga ya fierté itubakiye ku gikorwa Yesu yakoze.
nicyo gituma bibiri tubwira ngo imana yavuze ngo ni imana, ngo imana yacu ngo ni imana ifuha, ngo ntabwo izosangira icyubahiro cyayo n'umwana w'umuntu. nicyo gituma nagomba rero gusubira kwibutsa abasange, umve no muri horasiyo yawe n'imana aho wibaza yuko umenga hari ukugene womanipira imana, watanze wahezagiye. sindi ko navuga gutanga mu gishengero gusa, ishobora no gutanga kuri bene data, ishobora no gufasha abantu hirya no hino. mwibuke bibiriya iratubwira ngo mu gitabo cya mbere cy'abikorino ikibara cya 13 ya shapitire bise y'urukundo, aho Pawulo yari aravuga ngo naho notanga umubiri wanjye ngo turigwe, ngo ntagire urukundo ngo nubusa, ngo naho notanga ibyanjye byose, naho novuga indimi n'iz'abamarayika ngo nubusa atarukundo rurimo. mbe kubera iki avuga icyo kintu reka tugifatanye n'irindi jambo. bibiri tubwira ngo cet amour consiste dans le fait que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. imana ishimwe cyane. urwo rukundo ngo ntirwubakiye ko ari twe twayikunze, ariko urwo rukundo nuko ariyo yadukunze igatanga umwana wayo. kandi bibiri kivuga hepfo gatoya paraporo y'uwo murongo kugira mu bitahure ngo tweho tumukunda kuko yadukunze ubwa mbere. nicyo gituma nagomba kubabwira peu importe ibikorwa byose gukora atarukundo ni zero, ni ubusa. ariko ntushobora kubikorana urukundo utabanje gutahura ko ukundwa, kuko ukunda aho kuko watahuye ko ukundwa. nicyo gituma rero icyo ukora cyose ntugikora ngo ukundwe, no, ahubwo umusanga akwiye gutahura ko icyo yokora cyose yogikora kuko yakunze. urukundo rw'imana ntirudepanda nawe n'icyo ukora. nicyo gituma aha rero ku bantu babasanga tugeze kuvugana n'umudamu w'umusangine, umunsi umwe yararushe yumva amerewe nabi ukuntu, mu nyuma acabwira ndamubwira none ruhuka, ngo sibe muri korari. ndamubwira ntoya ruhuka wandikira umukuru wa korari umubwire ko bidashoboka, hamuze ujyeyo wumva umerewe neza. ngo ngo hamwe imana ngo aho ntuguma mu nzu ngo ugasanga ngo irantwaye abana, urumva kiravuga ni none mbega konzi yabaguhaye utaranakizwa, utaramenya n'ibya korari, none ubu ni monede eshanje rero, urumva. hari abantu rero babasange biyumvira muri ubwo buryo ko abantu babakunda selo icyo bakoze, bibaza ko n'imana ibakunda selo icyo bakoze. uyu ni umutego wo kuva, sinzi icyo nataliyo bivuga. mu majambo make rero mfite ikintu dukora cyangwa ikosa dukora n'imana ni uko turemporuta relation dufitaniye n'abantu, tugashyira ku mana. par exemple tuzovuga peut-être plus tard ku byerekeye ibyo gukomereka, warakomerekejwe n'umubyeyi mu papa, ucubaza ati papa zondandura, donc n'imana izondandura. alors muri iyo relation umusanga asanzwe afite ibigumbagumba byo kuja mu bantu byo kuremeshwa, dayo anaremeshwa muri iyo migenderanire, nahatanga burya nawe araronka. nicyo gituma binamuryohera, nicyo gituma abashaka kuvyirukamo. rero nibaza ko naho agira aussi iyo piège yo kwibaza ati natakorera imana atabona mu bikorwa abona, parce que no mu hyperactif no umuntu aba afite ibikorwa akora. nibaza ko araho ace yibaza ati nintayikorera gutya, nintayereka imana ko ndayikunda cyangwa ndayitaho ukuno izohava inkura. rega kuri icyo kintu nyine uvuze yuko dufite nyine duprojeta cyangwa imigenderanire dufitanye n'abantu, uko abantu baturaba nibyo usanga twibaza ku mana, urumva. sikife yuko kenshi muri ubwo buryo nyine aho twibaza yuko imana kumbure cya gitsure baturabye yuko kumbure n'imana niyo iriko irakituraba. sinzi ko wibuka Yesu ari kumwe n'intumwa ziwe, bibiri iratubwira ngo bategwa n'imipfunda n'imiyaga maze amazi atangura kwinjira mu bwato. muraraba bagiye kuvyura Yesu, bamubwiye ngo bewe ntacyo bikubwiye ko tugira dupfe. donc horasiyo duhura n'amasirikonsitance dufite ingene tuyaprojeta ku mana, umenga niyo ibidukoreye, niyo satani yaduteye muzourabe mu masengesho tugenda tuvuga iki, mana urihe, kubera iki wemeye biraba, kubera ko nkojeje isoni. aho mbenga imana yamanutse
muri gahunda yayo ivuga iti jewe Olivier ngira ndamukoze isona urumva donc niyo rero novuga piège abantu usanga tugwamwo tugaprojeta na cyane cyane abasanga twese niko tumeze kubasanga biri plus prononcé aho bibaza yuko uko Imana imeze ko ariko kumbure ku buzima bwabo bameze ugasanga rero bararuha kujya baruha no mu mahorasyo cyane barashuha ugasanga kujya turuha mu mahorasyo kugira hariyo nka piège natari no kubwira kenshi wasanga ndimwo rwose yo kwama ngomba kwisigura urumva uyu muntu ntiyabitahuye neza ntiyumvise icyo nagomba kuvuga reka ndagitomora rero ikintu cyanwengeje ni uko Imana yashize yemeye yuko nca muri situation aho uko ngiye kwijustifya ariko vyononekara haca ndondera ukundi ni justifya bikaca biba bibi kurusha urumva kuko nagomba kubabwira bene data iyo Imana ivuze à moi la vengeance à moi la rétribution umve ni Imana ibikora neza ifise expertise mu kujustifya abana bayo nicyo gituma rero nagomba kubwira umusange ari ngaha umve no mu vyerekeranye n'Imana hagarika kugerageza kwijustifya no kugira iki Dawidi yaravuze muri Zaburi 103 yaravuze il sait de quoi nous sommes faits il se rappelle que nous sommes poussière ngo arazi uko tujishe cyangwa yanije ndiko ndabivuga mu mvugo yanjye arazi uko turemwe arazi uko tumeze ngo aribuka yuko turi umukungugu arazi limite zacu nicyo gituma nagomba kukubwira niba nasenga umugari wa Yesu ntukagwiza amajambo nk'abafarisayo bibaza yuko nibayagwiza ariho Imana ikogwako oya irakuze rero nk'uko riko rabivuga nibaza ko rero mu majambo make par rapport à ton témoignage déjà naho il faut pas ko twubakira ku matemoignage y'abantu ivyo il faut ko twansista bisigura ko quand même hari igihe Imana irungika ama circonstances soit turavyiga mu ijambo ry'Imana ukaremeshwa ukaronka révélation ukaronka le rema ituma uvuga ati ya ndavyumvise ndabitahuye ndabivuyemo kandi n'ukuri iyo umaze kuvyumvura bivamo hari n'igihe rero uvyumvishwa biciye mu ma circonstances none muri ico gihe ni hari gihe Imana yemera yuko ingorane zidushikira kugira zidutabara mu majambo make rero hari igihe Imana tugendera mu ngorane tutamenya ko rero tukura tugendera tugashavurira Imana tuje dusenga Imana ngo Imana bikureho ntitumenye icigwa twokwigiye muri ivyo bintu vyumvira kwiga aha rero hariyo ikintu abantu baba bakwiye gutandukanya kuko ijambo ry'Imana ravuga tout don parfait vient de Dieu urumva c'est le père des lumières niko Bibiliya imwita rero ko ari se w'umuco ngo nta kibi na kimwe kimuvako nicyo gituma Bibiliya itubwira umusuma ntazanwa n'ikindi ni ukwiba ni ukwica no gutikiza ngo ariko jeho naje kugira muronke ubugingo kandi mu buronke busagutse rero icyo je nizera personnellement nuko Imana irapermeta hariyo ibintu umenga ni ingorane nita confusion bidahari kugira ngo bikwice urumva ivyo rero Imana irabipermeta Imana iranabigushiramo ariko hariyo n'ibindi biza kukwica gutikiza ivyo n'umugwanizi rero nayo ma circonstance kuko wibuke Yosefu bene se bamaze gutora yuko ari we bakaza mu nyumba bakasaba ikigongo aravuga ati no ni Imana yandungitse urumva mwe mwibaza ngo mwarangurishije mwibaza muri intention yabo Satani n'ivyo yarabagerageje yarabatanse canke yarabinfluencije yarabahumekeye c'est ça arabahumekera kugira ngo bashobore kugurisha canke kumwica ariko muri iyo intention yabo yuko umwidebarasa harimo n'umugombe bw'Imana cyangwa umugambi w'Imana kugira ngo bashobore kugenda meje no kwibuka dawe n'ijambo ry'Imana hari ijambo rivuga ngo tout a été créé pour Dieu ngo même le méchant pour le jour du jugement bisigura yuko hari gihe Satani yibaza ko agira kugandagura vraiment abo gasanga aranakoreshejwe muri ico kintu raba ikosa rya mbere yakoze yari guhamba yo kubamba Yesu Kristo ku musaraba yarazi ko abihejeje nivyo vyavuyemwe agakiza donc ndibaza yuko nirindi jambo rivuga ko là où le péché a abondé la grâce a surabondé hari gihe twihenda hari gihe umuntu yihenda vraiment kidudura hari gihe umuntu akora makosa akavamwo ibintu bidashobotse ariko muri ivyo bintu bidashobotse Imana ikamugendera mu buryo butuma
abona imana amenya n'imana mu buryo budasanzwe. None nashaka aussi kuvuga ku byerekeye la perte du statut social kuko ni ikintu kiremera aussi umusanga umumelancholique by'ukuri ntibimubabaza cyane du moment yuko par exemple uwo bumvikanye ko yapanze ibintu mu mutwe bimeze neza ko mumwumva ko mutamwumva ahubwo ategezwa kwiga ahubwo kwiyadapta ku bantu kurusha c'est la même chose ici pour le colérique yiga guca bugufi kugira basagenere kuri ritme y'abandi ure ko bahurutugura. None kuri ico par exemple cha perte du statut social naco kivuga kwiki je nibaza gusiko kishobora kwira rapport na identité ingene umuntu ari ico yibaza muri Kristo Yesu umusanga aronderera mu bantu wumva kivuga kwiki. urumva aho uri kuravuga umumelancholique hamwe n'umuflegmatique comme araba introverti bo urumva ikibaha amahoro nuko batomenyekana nuko batoboneka nuko boja ahantu bagapasa inaperçu bagacika nk'akanyegeri bakanyika. Ariko umukolerique hamwe n'umusanga n'abantu bakeneye kuja habona n'abantu bakeneye gukonkera isisi. Rero umukolerique wewe umupinze wewe biramudefia urumva donc ni defi yumva bimuryoheye yumva umenga hari energie abironsemo. Ariko umusange wewe ate yose apoza no kugira yemegwe no kugira kundu uwo rero ico ukimwimye kumva yuko abaye désapprouvé ya biramwica. Rero ko nabara abantu bari mala bafise ubwenge comme bazi bacangamutse mais aussi bamenyereye le relationnel imigenderanire baraza amatushe niho baca bagwa rero mu kintu cyo kumanipura kugira ngo bashobore kuja hahandi bahoganye le statut social. Ariko nagomba kubibutsa bene data Bibiliya ivuga iyo atari uhoraho yuguruye urumva donc imana yacu ni imana yuguru umva shaka ugerageza kuguraho imana yavuze iti nashizeko nugaye nukuri n'intoki zomyoka n'inzara zohera sivyo. Nico gituma rero nagomba kukubwira iyo imana yugaye nta wugurura iyo yuguruye nta wugara. Ivyo vyarabaye mu buzima bwa Yosefu ari muri prison imana imuha faveur ata umwe mu bakorera umwami yari yafunzwe aramurotorera inzozi acamubwira ngo uzunyibuke kuko igihe kitaragera yaramwibagiye. Nico gituma rero kumusange ariko aranyumviriza nagomba kukubwira ngo n'abantu bama baforce imiryango urumva ndabizi cyane n'abantu baforce imiryango n'abantu bafonsa n'abantu barubahuka urumva ntaho batagerageza gushika. Ariko nugutahura nivyo iyo ningabire yindi Imana yabahaye kuko muri uko kubahuka haraho bibashikana hari naho Imana ibajana. Ariko hari igihe Imana igutahuza ngo umve kujyamo Joseph yagiye yambugwa ikanzu akambikwa ikanzu. Ubuzima bwiwe ni resume yo kwambugwa no kwambikwa na resume y'ubuzima bwacu twese ayo matamperama nuko no kwambikwa no kwambugwa na societe turimo. Ariko kuva twakiriye Yesu twinjiye mu yindi histoire yo kwambikwa ico tudashobora kwambugwa c'est la justice et la sainteté. Twambitswe ubugororotsi n'ubweranda bw'Imana. Ubwo rero nibwo Imana igomba yuko dutiramo fierté tunamenya d'abord kuko ntushobora gutira fierté mu kintu utazi. Naho rero Imana igomba yuko wirata. Nico gituma birivuga ngo birate ko bamenye. Yeremiya rero akabivuga neza ngo umunyenkomezi ntiyirate nkomezi ziwe, umunyabwenge ntiyirate ubwenge bwiwe, umutunzi ntiyirate ubutunzi bwiwe, ariko wirata yirate yuko yamenye ko ngira ubuntu. Haleluya. Nico gituma rero nagomba kurangiza ndiko ndababwira ngo nta curi atari Imana yo kugira. Ntukaba umuja w'abantu ngo barakwanka cyangwa ntibakwemera. Nagomba kukubwira hari n'abakubwiza karimi ko bakwemera batakwemera réellement. Ivyo ni wabija ko uzoruha uzokwama wacitse intege, ariko girira confiance Imana kuko urumuraganwa na Kristo, wicaranye na Kristo ahantu ho mwijuru, uri muri wo barushe nkomezi uri mwese bene ikihe kindi urondera kiruta ico. Ivyo rero umusanga akeneye kwama vyibutswa. Imana ishimwe cyane.
data mu izina rya Yesu biciye muri mpwemu wawe ndasaba ngo utwibutse icyo watugize. Ndabigusaba data, udutahuze investissement wadushizemo, dutahure bwa butuzi bwawe ijambo ryawe rivuga ngo bugendera mu nzavya z'ibumba, kugira ngo ubwo bushobozi buhambaye buhebuje ntibwitirirwe twebwe ariko bwitirirwe wewe. Ni mu izina rya Yesu tubisaba dushima, amen.